Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi be n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa Sylvestre ntibantunganya wahorongoye igihugu cyacu banyakubahwa batambukanye babigeze kurongora igihugu cyacu banyakubahwa mwese muvyagiye ngaho umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye nk'uko umworosho w'amajambo yabadondaguye batumire bahiye bakozi bakoresha mwese bashinga ntaye bapfasoni gwaruka nitugira amahoro sangwa amahoro iteka nitekane mu kazi. Uku dukoraniye ngaha twese dukengurikira Imana yo yaduhaye ubuzima ikatuzigama gushika uyu munsi wahariwe abakozi tukaba n'ubu tuvyagiranye nayo. Turifurije nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu be n'umutambukanyi wiwe umunsi mukuru mwiza. Twongere tubakengurukire kuba mwihagurukiye mwebwe nyene mukaza kudutera iteka kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi. Turifurije kandi mwebwe mwese turi kumwe muri kino kibanza kuba mwagiza akigoro mukaza kubana natwe. Eka tukanawifuriza abantu bose baba bari mu kino gihugu cacu. Icivugo nyamukuru c'uno munsi mu gihugu cacu kikaba ari iki gikurikira: Murundi wese gira ico ukoze kugira Uburundi bushike mw'ihangiro ry'igihugu giteye imbere. Mu ntumbero yishigwa mu ngiro y'ico civugo amashirahamwe y'abakozi aragisahiriza avuga ati dukomeze amashirahamwe y'abakozi mu gushira imbere ibiganiro mu kazi byo nkingi y'iterambere rirama. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi banyakubahwa mwese muvyagiye ngaha bakoresha mwese namwe bakozi dusangiye imirimo. Kuri uno munsi uri hejuru tuvyagiye ngaha twibuka incungu z'abakozi bagandaguwe n'abakoresha babo bazira akarenganyo kari kariganje mu kazi. Akarenganyo kagirirwa abakozi kuko abakoresha bari babagiza abaja babo. Gutyo abakozi bafata ingingo yo kuvyiyamiriza, abakoresha nabo bafata ingingo yo kubagwanya gushika naho amaraso aseseka inganda zigatikira. Amakungu yaviriye hasi rimwe yiyamiriza iryo bara acaranategeka ko abashamiranye bo kwicara hamwe bakayaga kugira batorere inyishu ivyo bapfa. Ivyo vyabereye icigwa ibihugu vyose binahava vyumvikana gushinga umunsi wahariwe abakozi bose bo kw'isi wamuhimbazwa buri mwaka mu bihugu vyose kugira hame hibukwa iryo bara ryabaye kugira ntirize risubire kugwa mu gihugu na kimwe co kw'isi. Plus jamais nkuko twabivuga mu rurimi rw'ifaransa. Ivyo kandi byaranabereye icigwa abakozi bose hacatangura kuvuka amasendika kugira zararatororokanye ivyimviro by'abakozi mu ntumbero yo kuza barabishikiriza abakoresha gutyo baze barabiganira bitarize guca mu ngimba. Iyo ngendo rero ikaba yarahimbaye abakozi n'abakoresha kuko bose bavyungukiyemo. Numunsi kandi uhakarya abakozi ko gushikiriza ibibazo byose baba bafise kugira abatwara igihugu abakoresha n'abakozi bonyene bavyicariye gutyo haboneke umuturamo. Numunsi kandi wo gukebura abakozi bamwe bigira basinda bibazo kugira baje hamwe n'abandi biyunge bakomeza amasendika gutyo abakozi bose bagira umwete n'ubushobozi bukwiye kugira sendika zishobore guhagararira inyungu zabo. Hano mu gihugu cacu mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano mu buzi butandukanye inani mpuzamazendika kosibu na CSB zama zishikiriza indongozi ingorane zitandukanye ziba ziri mu bisata bitandukanye kugira hafatwe ingingo zibereye. Ibibazo bihanze abakozi byaba bifatiye ku mishahara cyangwa kurenganurwa mu kazi kuri iki cyahe kiriya byama byashikirijwe inzego zose zibiraba. Mugabo tukabona ko gutora inyishu z'ivyo bibazo biteba, mbere rimwe na rimwe bikishurwa n'agacerere.
ako gacerere cyangwa uko guteba kwishura ntibivuga ko ibibazo atashingiro biba bifise cyangwa biba bitasiguwe neza haba namba, ahubwo bishobora kuba biva ku ndongozi zonyene bivuye ku gaciro gato boba baha abakozi cyahe ku zindi mvo tutarigera dushikirizwa, ariko kandi bishobora no kuba biva kuri twebwe nyene abakozi kubera inyifato zitabereye umukozi usanga zituranga, bamwe bakigira basi ndabibazwa, abandi nabo ugasanga batekewe n'ubwoba bwo kwinjira mu masendika kubera imvo zitandukanye. Akazi nta gaciro kagihabwa kubera imigambwe, ugasanga hamwe iyo hagomba gutangwa akazi aho guhiganisha bene Burundi bavyipfuza mu kunganisha abarundi bose imbere y'amategeko, intonde z'abakaronka ugasanga zivuye mu migambwe, naho rimwe haba uruhendo ngo guhiganishwa. Ivyo navyo bikaba biri mu karenganya abakozi biyamiriza. Iyo nyifato nayo ikaba ari ikimenyetso ntabesha cerekana ko tukiri kure yo gutera tuja kuri yambona kazoza y'igihugu cacu Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ikindi twovuga nuko abakozi benshi bavuga ko hari abanyamigambwe bamwe babahimiriza ngo ntibinjire mu masendika. Mwe nabo banyapolitike n'abansi biterambere binyegeza mu migambwe kuko atamigambi iterambere y'igihugu baba bafise, ahubwo baba babangamiye iterambere ry'igihugu. Nico gituma umuntu wese ari ngaha eka n'utari ngaha mugabo ariko arakwirikirana rino jambo ukabugwanya iterambere ry'amasendika kumenye kuri ko usubiza inyuma igihugu. Inani mpuza amasendika kosibu na CSB zirakebura abakozi bose ko batobandanya bahendwa n'abanyamigambwe mu kuzana politike y'imigambwe kubuzi, ahubwo nibubaka amasendika ariyo ahagararira inyungu z'abakozi. Nkuko nyene icubahiro yama bivuga turi kumwe twese abakozi birashoboka, tukigiza kura karenganya kariko kose, tukubaka akazi kabereye kuri buri mukozi, tukaduza umwimbu ubereye mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, gutyo ubutunzi bw'igihugu cyacu bukiyongera, agahembo ku bakozi kakisunurura, ibiturire n'ubunyonyezi bikaba umuziro, amategeko akubahirizwa, amahoro mu kazi akaba umusesekara. Atari impumyi canke intumva, nta numwe atarabona ko kuzana politike mu kazi atanyugu vyazaniye abakozi. Abantu bakeyi cyane baratunze bidasiguritse, ariko igihugu n'abakozi byabasubije inyuma, bituma ibiturire, inyuruzwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bibumurengera, amategeko agahonyangwa atacamira, kuko abakozi aho kwitaho ivy'akazi n'ineza y'igihugu baguma biyirukira mu migambwe, kandi tuzi ko umwimbu uva ku bikorwa. Turateye akamo rero mwebwe mwese mwahora mugwanya amasendika mwigarure, mumenye ko uruhara rwayo ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu, kandi ko umuntu yinjira mu masendika ku bushake bwiwe kandi atanumwe afise uburenganzira bwo kubimubuza. Ivyerekeye ibiganiro mu kazi, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, inani mpuza amasendika kosibu na CSB ziributsa ko ibiganiro mu kazi ari karahara mu ruganda ntibacura. Ibiganiro mu kazi niyo nkingi y'iterambere rirama. Nico gituma dutera akamo leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira inzego zizejwe ibiganiro mu kazi, CNDS, Comité National de Dialogue Social na Comité National du Travail, zikomezwe, zihabwa agaciro zibereye kandi zubahwe, gutyo zizoshobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Ivyo navyo bikaba bitoshoboka atagushaka ko abagize leta kuhari ko gukomeza ibiganiro mu kazi. Turanasavye ko amasezerano y'ibiganiro mu kazi aheruka gusubirwamo, ibyo twita Charte Nationale de Dialogue Social révisée, leta yoyemera akaja mu ngiro vuba.
turateye akamo ubushikiranganje butandukanye n'abakoresha bose baba mu gisata ca leta canke n'abikorera utwabo ko botahura ko ibiganiro mu kazi ari ntasubirizwa bikaba umushinga udasanzwe w'imigambi yose iba yategekanije kurangurwa bakama baje inama n'ingingo n'abakozi babo. Ubushikiranganje bwose bwokurikiza ingendo nziza y'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu gushira imbere ingingo y'ibiganiro. Abakozi twese turahamagariwe gushigikira ibiganiro mu kazi, mu gutsimbataza amahoro ku kazi, mu kugwiza umwimbu no mu kuvavanura n'ingendo y'ubuhemu bwari bwo bwose. Inani mpuzamasendika kosibu na CSB zirateye akamo abakozi bose, baba abakozi bakorera mu gisata ca leta canke abikorera utwabo, baba bafise amategeko abagenga canke abadafise amategeko abagenga, secteur formel ou informel, bamwe bose igisata bakoreramwo, ko mwokwama muri hamwe mukavuga ururimi rumwe, kurya abagize leta bavuga ururimi rumwe, mwima amatwi ababacanishamwo, atakindi barota atari uko sendika zofutwa, abakozi bagasubira kuba baja babakoresha. Nta terambere na ritoyi rizoshoboka ku bakozi mu gihe tuzoba twariciye mu migwi, bamwe bakayigira sindabibazwa, abandi ugasanga bajeje kugwanya bene wabo basangiye imirimo aho kumenya ko araba nama rimwe. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, naho twabarungikiye urwandiko rurimwo ingorane nyamukuru zihanze igisata c'abakozi n'akazi, nitworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi zihanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimvye. Ibiciro vy'ibintu byose vyankenerwa vyaraduze ku rugero atawubona aho ruzogarukira, ku buryo abantu batagishoboye kubaho. Hari n'ikibisonga, ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro rigatuma umuntu wese abura ico afata n'ico areka. Twobasaba ko hoba ibiganiro vya vuba birimwo imigwi mikuru vyotuma haba intango y'inyishu kuri ubwo buzima buzimvye be n'ikibazo c'ibura ry'ibitoro. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, nitwokwibagirwa gusubira kubashimira, tunabasaba gushira mu ngiro ivyo mwemereye abakukuruke. Mu guheraheza tugarutse ku mashirahamwe y'abakozi, kubera itegeko rishasha ritunganya gushasha intara z'igihugu, urunani mpuzamasendika kosibu rugiye kwitunganya hakurikijwe iryo tegeko. Aha tugashimira abahora baduserukira mu ntara 18 zari zihasanzwe, tunakeza dushimira abahora baduserukira ku butwari n'ubwira bw'abaranze. Naho intara zivuye kuri 18 zikaja kuri 5, ibikorwa vyo guserukira abakozi byo ntibigabanuka, bivuga ko tubandanya dukorana. Kuvyerekeye guteganiriza kazoza muri ONP na INSS, nk'uko amategeko abivuga, intererano itangwa ku mushahara urimwo uburusho bwose, imwe twita salaire brut. Ivyo rero nibikurikizwe hose, kuko abakozi barashigikiye yuko iyo ntererano itangwa muri ONP canke INSS itangwa kuri uwo mushahara urimwo uburusho ari salaire brut. Kuko ivyo tubivuze kuko hariho hamwe bafatira kuri wa mushahara w'ibanze ari wo salaire de base. Nihahangama umunsi wahariwe abakozi n'akazi, nihahangama amasendika yashoboye guharanira agateka k'abakozi, nihahangama ibiganiro mu kazi, nihahangama akazi kabereye. Murakoze.